Ndabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana bino biganiro bisanzwe bitambutsa kuri runo rubuga rwa Ntamurida TV. Amahoro n'imigisha itangwa n'Uhoraho n'ivyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu mu buzima bwanyu bwa misi yose. Jewe mutaramanye nitwa Maniramba na Janvier, nkaba ari jewe nsanzwe ndabatunganiriza ibiganiro bitari biki bisanzwe bitambutsa kuri runo rubuga. Uyu munsi rero nkaba nagomba kutuganira ku kintu novuga ko kitaza gutwara umwanya munini kijanye na internet. Amamega umuntu yokoresha iyo asanzwe afise ivyo agomba gukorera kuri internet. Ndabigize gutyo kubera yuko hari abantu muri no misi nabonye bambaza gutyo basanzwe bafise ivyo bakeneye gushira kuri internet, no kuvuga kuri YouTube nk'ama eglise amwe ucakasanga kumbure nta media bafise, wifi murazi ko amikoro sikirenga, wifi zirazimvye muri kino gihugu. Nibaza ko atari muri kino gihugu kumurengera ngo novuga ngo ni nkaho hose kwisa, ariko mugabo ini wacu murabize yuko abafise wifi benshi. Rero ikinda kigize gutya atari kubera yuko novuga ngo ngomba gufasha n'abandi basanzwe bafise intumbero yo gushira ama video kuri YouTube gusa, ahubwo ufise intumbero yuko umuntu wese afise ico abakeneye kumbure gushira kuri internet ku marezo sociaux nk'ibi by'ama video canke mbere n'ubushakashatsi. Muraze nk'abanyeshure harege buri umunyeshure ukabona ko hari ibintu byinshi wo kwiga muri kino gihe ca none. Kwigira kuri internet umuntu ashobora kwigira ibintu byinshi biza bikompleta bya bindi umuntu aba yize ku ishuri. Maze imisi itari mike kumbe niko novuga kumbure nko kuva muri za 2017-2018 nkoresha internet cyane, ndayironderamwo tunaturiya aho nahigiye ibitari bike. Banashaka na bino bintu vya réseaux sociaux nagenda biraba ku ma YouTube ngene abandi babikora, ibisabwa udukoresho na montage video. Anashaka ibi byo gutunganya guhinyanyura amashusho bike yamaze kumenya nabimenya ata muntu numwe anyeretse ngo bigenza gutya. Irevre hariho ubuhinga buri avance ntaramenya kubera ko ntarabibandanije kuri urwo rwego, ariko mugabo nahigiye ibitari bike ari navyo biriko biramfasha kugira nte gushika kuri bino ndiko ndakora. Nico gituma muri ko murabona ama video atandukanye shirako mu vyukuri nibi byose navyigiye kuri YouTube. Rero birafise akamaro kadasanzwe gukoresha internet, ariko mugabo kandi abantu benshi baraba limite kubera ikibazo c'amamega, kubera ikibazo ca internet yikwega. Muranuva abantu bambwira ngo ama video yawe ngo turayugurura ngo mugabo ntiyuguruka, ngo hari nige twagomba kuyateresha ngo bikatunanira. Hari n'abahora bambwira ngo yindungikire. Nari nkababwira ni burya izi video zibari niniya ntawo yirungika kuri WhatsApp ngwize, ko WhatsApp nimba mvyibuka neza hari ama megabytes. Iyi video iyarengeje iyo video idaheza mu girene idaheza ngwize. Nerera niyo mpamvu usanga biba vyiza ko umuntu amenya ati mbega nayahe mamega no ukoresha kugira ngo bikunde. Video nkeneye gutora ndayiterecharge canke video nkeneye gushira kuri internet kuri YouTube ku marezo sociaux ndayishireko. Muri ico gihe rero usanga iyi bouquet dukoresha ya buri kwezi nko nk'akarero ngahi wacu muri limitere uciye kuri étoile 150 hanyuma dièse kugira ngo gura amamega. Murazi ko hariho bouquet y'ukwezi. Iyo bouquet y'ukwezi nayo ngahayi uca kuri option ya gatandatu aho tubona ko ari 30 jours eco. Muri ico gihe hanyuma ukagira ntukaactiva bagaheza bakaguha iyo bouquet. Ijya bouquet rero batanga ibifise ama megabyte umuvuduko mutoya, ibifise umuvuduko bitoroshe kuba woteresha video canke kuba woshira ko video kuri réseaux sociaux ukoresheje rya bouquet. Ariko mugabo kugira ngo bikundushire ko video kuri YouTube canke ku yandi réseaux sociaux za Facebook n'ahandi bisaba internet nyaruka. Uko bitanyaruka bikikwega hamwe kamera nk'amengo yahagaze usanga bica bivamwo, usanga iguma isubira A0 ugasanga biranse kuri video ija ku manda. Vyumva abantu babimbwira gutyo. Rero jewe ku ruhande rwanje nagomba kubasangiza ingene mpuranda bigenza muri kino gihe twisunze imisi dufatiye mino video mu kwezi k'umunani kwa 2024.
bivana n'igihe umuntu azorabira ino video hari abazoyira bakumbure byarahindutse sindabizi ariko muri kino gihe nk'ubu jewe nkoresha rezo ya limitere ni kuvuga yo uciye kuri étoile 150 hanyuma dièse ukarungika uca uheza ukagura amamega mu gihe rero ugomba kugura amamega ukoresha ku murango hariho uburyo bwinshi ushobora kugira nte kuyakoreshamo muri ico gihe mugabo jewe kubera yuko mbona ko mfise video niniya kandi nyinshi ko mbure nshirako jewe ncangura bouquet nuité ijya bouquet yo mwijoro nayo ngahayi iri kuri option ya mbere hanyuma rero iyo bouquet nuité nkacangura rero ibuke y'ibihumbi 2,100 kuri option ya kane aho batanga amagigabyte 12 ku mafaranga ibihumbi 2,100 no kuvuga amafaranga ibihumbi 2 n'amafaranga 99. Izi rero gigabyte 12 aho rero zibereye nziza gusumba bya bindi bya buri kwezi tugura by'ibihumbi 13 kumbure. Izi gigabyte tuba tuguze ziba zifise umuvuduko wose no kuvuga irashobora gusanga ifise umuvuduko wa megabyte 3 ku musegonde cyane mbere hanegeze ziduga zikashika no kuri 5. Izo 5 nazo muri kino gengera ngo uravye babusanga ari wa muvuduko w'abafise wifi. No kuvuga rero uguze no bouquet y'ibihumbi 2,100 bakaguha izi gigabyte 12. Iyi bouquet itangura saa 6 zuzuye zo mwijoro igahera saa 11 zo mu gitondo. Urumva yuko rero bisha bigusaba kugirane bigusaba guterama kugira ngo bikundushire ko yama video washaka canke naho utereshaje yama video washaka yo kwiga hari ama video menshi ushobora kwigira ko bijye nyine usanzwe wiga nimba wiga ikiganga nimba wiga ibya informatique ubirondeye kuri YouTube birahari byinshi cyane ushobora kubitereshaje ama video ukaraba ibyo aba expert benshi bagiye baravuga muri yo domaine yawe ushaka kwigira kunagwa mbere no kwankuraja abanyeshuri usanga biga mu makaminuza nyano hino mu bisata bitandukanye mugabo ugasanga ntimuvoma ubumenyi ku rugero ruhagije kuri internet nubwo bimeze gutyo rero burya uciye muri ino nzira ndiko ndakubwira uzosanga bikunda yuko ushobora kuraba amadeba atandukanye canke amakuru ivyigwa bitandukanye bihuye n'iyo domaine urimwo kandi ivyo rero ugacubiteresharja hanyuma ukabibika mu mashini yawe canke mu telefone yawe ukazobiraba witonze ico babivuze ko uko bavyigishije ingene bimeze ukazura bisubiramo ugasanga rero bice bituma nawe woroherwa mu kwiga ukurikirana ivyo usanzwe ukurikirana rero ni kino kintu nayensanzwe numva mu mutima nosanga namwe birashobora gufasha kumbure abafise ama video bagomba gushira kuri YouTube abafise ama video bagomba kurondera kuri YouTube no ku marezo sociaux atandukanye ngira ngo kumbure mu biganiro bizoza tuzoca turaba kumbure ingene rero umuntu ashobora kuzitereshaje akoresheje ama application yo kuzitereshaje kubera buryo kugira ngo uyikure kuri YouTube canke kuri Facebook hanyuma uyizane ije muri carte mémoire ije mu kibanza ca telefone ushatse uyishire mu machine ushatse uyihereza umuntu kuri flash hari ama application bisaba kuca kugira ngo uyitereshaje bikunde hanyuma uze urayiraba uko wigombeye tuzocara tubiraba ko muri mu kiganiro cy'ubutaha mu gace kazokurikira ko muri tuzoraba ibintu nyene mwene ivyo twagize ibi byiyumviro vyuko twoshiraho ibintu bitandukanye bijanye n'ubuzima bwa misi yose kuko hari igihe umuntu abiraba agasanga bihuye n'ivyo nawe yahora yiyumviye ati none gabasha je ko ino video nayishaka ino film nk'abantu bakunda amafilime ugasanga ariho filime wakunze mugabo washaka kuyitereshaje hanyuma uyirabire muri flash uyirabire ku machine canke muri television ibintu nyene nk'ivyo mugabo usanga ntuzi ingene ushobora kuyikurako ukoresheje rero no bouquet yo mwijoro itangura saa 6 z'ijoro igahera saa 11 iguga ibihumbi 2 n'amafaranga 100 muri limitere bagu umuvuduko wose no kuvuga bitwara umwanya muto uzona nyene vyiruka gutyo rero video naho yoba yari nini urayishirako canke ukayitora ukayitereshaje igihe yoba itarenza ico kibanza c'amayaya c'amajiga 12 kandi bazaye ko ata video irenza 12 giga o havutereshaje kumbure bibaye ngombwa naho nyene woca urondera ubundi buhinga ukoresha kumbure kugira ngo ubone kwitereshaje rero nuko
internet muri kino gihugu cacu irikwega, connection si nziza, ndaza batari bakimura vyidoga, hari nege mbona bishikika ugasanga na statirance kuguruka, ugasanga ifoto kwiruka n'ikibazo, ariko mugabo nyene urumva nta kundi no kwiga gucumbagira no kubibamwe uko nyene gushika igihe bizokunda. Kubona rero bitarakunda ntibitume nawe ucika inkokora, ubura koresha ibishoboka. Ngaha twavuze no buke yo mwijoro, mgaho ni buke zo ku murango uciye kuri Etoile saa 5 hamukarungika, kubera hari gebishe ko kavuga ati jewe sinshobora kuterama mwijoro ayo masaha mba njyanye ntivyokunda. Urashobora gucugura rero iyi buke uciye kuri option ya kabiri, hanyuma ukaraba amabuke batanga, uca kuri classic nane option ya mbere ukarungika. Ucubona amajiga batanga canke ama megabyte batanga. Turabona buke y'ibihumbi 5,100 itangwa ko amajiga 6 n'ama megabyte 500, 6,5 gigabyte. Kuri option ya gatandatu ushizemo 5100 baca baguha 6 giga et demi. Ushizemo 2100 baca baguha 2 giga et demi. No kuvuga rero bivanye n'ibyo ugomba gukora ingene bingana, ucuraba nawe amajiga wogura. Kuri option ya kane haba hariho 1 giga igugwa 1100 francs. Muri ico gihe rero uraba ati mbega basha ko bidakunda ko nterama, kuko hariya mwijoro jewe bituma ndakunda batanga gigabyte nyinshi ku mahera makeya. Kuko ari ababona ama video nshira kuba kibaza ati uyu muntu mugafise wifi basha canke afise amahera menshi. Wapi, nta mahera menshi ifise ahubwo ndayakeneye. Ariko mugabo rero nkoresha iriya buke yo mwijoro, tangura saa 6 z'ijoro igahera saa 11, ndatira mugasanga njyanye nka saa 9 z'ijoro. Hari n'igihe bakwa kunkera ko ndiko ndashira ko ama video canke ndiko ndateresheje ama video nanje nigira ko ibintu bitandukanye, nizi kiganga muri sciences infirmières. Hari gihe mpitamo kuraba ivy'ikiganga, ivy'amagara y'abantu canke ivyasa ivy'ijambo ry'Imana, ivy'yobokamana, kuko murazi ko n'ibiganiro byinshi ndabashikiriza harimo ivy'yobokamana, ndakunda ivuga butumwa. Nuko rero niyo nzira ushobora gucamwo ukagura ama mega yo ku murango canke ukagura ama mega yo mwijoro. Wisunze uko twavuze yuko ushaka ibyo mwijoro ugura bouquet nuité uciye kuri Etoile saa 50, hanyuma dièse ugacubona kuri bouquet nuité nayo ni itangura saa 6 z'ijoro ikageza saa 11 z'igitondo. Hanyuma ugomba kuri ibyo ku murango navyo ucuca kuri option ya kabiri, hanyuma ugacubona ama mega batanga n'amahera bayatanga ko akaba ari yucugura. Jewe rero mparankoresha ivyo mwijoro, kubera mwijoro baguha amajiga menshi ku mahera makeya 2100 bagaca guha 12 gigabyte. Iyo bijaho sinaho uburyo bugoye, naho amafaranga atari kirenga, mikoro atari kirenga, utanze ibihumbi 2,100 bakaguha 12 giga kugira ngo zimare. Nibaza ko bitoroshe. Ciye mugabo mpanda zimara kurumva je naramaze kwaguka, ariko ndazi ko ari abantu bitokorohera kuzimara. Jewe rero mpanda zimara. Rero nuko ni kinarifise no musi nagomba ko dusangira namwe, nagomba kubapartager abapasteri, abafise amashingiro barongoye, abafise amaseminaire canke se nibindi baba bagomba gushikiza abantu mu buryo bw'ama video. Ariko mugabo mufise ikibazo cawe kuko bifirazimvye kandi ragoye kuronka, ni buno buryo mushobora kubikoramwe. Ntimucike inkokora ngo mureke gukora ibintu bijanye no gushikiriza inyigisho zanyu, ama video atandukanye, abo mwifuza kuyashikiriza audience mufise, community mufise kuri internet, ku marezo sociaux n'ahandi. Guri kubera ko atawifi hari mu kurindira ko wifi ziboneka mu buryo bworoshe, mu kurindira ko connection mu gihugu cacu ya internet iboneka mu buryo bworoshe. Niwe no buryo mushobora gukoresha mu gushira ko ama video canke mu kuyatora, kugira ngo namwe mwige. Mushobora kuyashira ko muriko murigisha abantu canke mukayatora namwe mukeneye kwiga mwitoze. Niwe no buryo rero mushobora kubikorera, mushobora kubikoramo kandi bikagenda neza. Jewe vyaramfashije no biracamfasha, nivyo nkoresha. Ari kintu nashimye cangura kajya kavuka nyene nababwiye ku mahera makeya, nkaca nkora ibintu vyinshi, ugaca usanga nyene urugendo ruroroshe. Kuko rero nyene udagiye urakenyura gutyo biragoye muri kino gihugu cacu, ama internet usanga atari kirenga. Nuko rero ni bino narifise nagomba kuvugana namwe. Ibisigaye mushishikare kugira ibihe byiza, mushishikare gukurikirana ibiganiro bisanzwe bitambutswa kuri runo rubuga rwacu rwa Ntambwe Dahita TV. Wewe utariyandikisha cyangwa utariyabonesha kuri runo rubuga, twagusaba kuyabonesha kugira ngo bikunde. Igihe cyose dushize ko video
hanyuma namwe muce mubona yuko twashize ko video. Ariko nimba uravye no video hanyuma ntiwiyaboneshe no kuvuga ko dushize ko video kurikira ntavyo uzobona, uzosubira kwibona ari uko ubonye video zacu zitayemwo ukabona irajemo ngaho oya. Ariko mugabe ciza cyo kwiyabonesha kuri chaîne kanaka ya YouTube canke ya Facebook canke handi hose nuko video yose igihe igiye ko ucuranka notification ikubwira yuko bashize ko video. Rero wocu ushonda kuri sabone ngaho canke subscribe nimba bashize mu Congereza kumbure, hanyuma aho hantu hari inzogera canke abantu hari akantu uzeye ugacugira nte ugacunga ugafyonda kugira ngo wemeze ko ama notification yose aje azohora gushikira. Nuko mugira ibihe vyiza naho ubutaha mwari kumwe na jewe Jean Imana irambona.